yo mu Bwongereza. Heung-min Son yinjiye muri Hamburger CV ku myaka ya 16 y'amavuko, nyuma yerekeza muri Bayer Leverkusen mu mwaka wa 2013 kuri miliyoni 10 z'amayero. Aya akaba ariyo amafaranga menshi Hamburger yari igurishije umukinnyi. Hanyuma yaje kugurwa na Tottenham kuri miliyoni 22 z'amapaundi, ahita umukinnyi wa mbere ukomoka ku mugabane wa Aziya uguzwe menshi. Nyuma akaba yaraje no kuba umunyaziya ufite ibitego byinshi muri Premier League, dore ko amaze kuhatsinda ibitego 93 mu mikino 232 amaze gukina muri Premier League. Mu kwa karindwi k'umwaka ushize wa 2021 Heung-min Son yongereye amasezerano y'imyaka 5 muri Tottenham. Aya masezerano azarangira mu mwaka wa 2025. Ikindi nakongeraho nuko yabaye top scorer w'uyu mwaka muri Premier League ku bitego bya 22 yatsinze. Ibi bitego bingana n'ibyo Mo Salah wo muri Liverpool yatsinze, gusa ibyo Son yatsinze nta penalty n'imwe irimo, mu gihe uyubanganye ibitego byo yatsinze birimo penalty. Naho mu ikipe y'igihugu ya Korea y'Epfo, Son amaze kubatsindira ibitego 33 mu mikino 102 amaze kubakinira. Undi wavutse ku itariki nk'iyi ni Robbie Keane, yavutse mu mwaka w'1980 ku itariki nk'iyi. Umunsi afite isabukuru y'imyaka 42. Uyu yahoze ari rutahizamu ukomeye wa Tottenham nubwo yaje kugurishwa muri Liverpool bikanga. Uyu musore yabaye kandi kapiteni wa Ireland igihe kitari gitoya. Uyu musore yaciye mu makipe nka Wolverhampton Wanderers, Coventry City, Inter Milan, Leeds United, Tottenham, Liverpool, Celtic, West Ham United, La Galaxy ndetse na Aston Villa. Na ikipe y'igihugu ya Ireland yakiniye imikino 146 abatsindira ibitego 68. Uninyezaho ni Kevin Trapp, yavutse ku itariki nk'iyi mwaka w'1990. Uyu munsi afite isabukuru y'imyaka 32, akaba ari umunyezamu w'Umudage ukinira Eintracht Frankfurt y'iwabo. Uyu amakipe yanyuzemo arimo ikipe ya Paris Saint-Germain mu Bufaransa, na ikipe y'igihugu y'Ubudage nkuru yakiniye imikino 6 gusa. Gato ku bihe by'ingenzi tutapfa kwirengagiza bya itariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi, byo mbihereye mu mwaka w'1946 ku itariki nk'iyi baseball yashyizeho amadolari 5,000 nk'umushahara muto ushoboka ku bakinnyi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 1990 ku itariki nk'iyi ya 8 Nyakanga, Ubudage bwatwaye igikombe cy'isi cya gatatu. Hari kuri Stade Olimpico y'i Roma, uwitwa Andreas Brehme yatsinze penalty yabonetse ku minota 85. Ubudage bw'uburengerazuba bitabutsinda Argentine igitego 1-0. Naho mu mwaka wa 2014 ku itariki nk'iyi ya 8 Nyakanga, ikipe ya Brazil yakojejwe isoni n'ikipe y'Ubudage. Hari mu mukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi cya 2014, Ubudage bwanyagiye Brazil ibitego 7-1, ari nako Miroslav Klose aca agahigo ko kugeza ibitego 16 mu mikino y'igikombe cy'isi. Iyi Brazil yakojejwe isoni imbere y'abafana 58,141 bari kuri Estadio Mineirão mu mujyi wa Belo Horizonte. Ubudage bwandagaje Brazil yari mu rugo ku bitego bya Thomas Müller ku minota 11, Miroslav Klose ku minota 23, Toni Kroos ku minota 24 na 26, Sami Khedira ku minota 29 ndetse na Andre Schürrle ku minota 39 na 79. Uwitwa Oscar yagabanyije umwenda ku minota 90, aricyo gitego kimwe cy'impozamarira Brazil yabashije kubona mu mvura y'ibitego 7 byose yanyagiriwe mu rugo. Ibyo byari bite mu byaranze itariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi, giye gutegura nkano kugezaho. Di Esther Fifi Uwizera.